subire gukora amatsayo udahema kubana natwe amakuru n'ibiganiro vya minsi yose tudahema gushikiriza kuri ndebesha kure yanyu ari nayo yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV niho tubashikiriza amakuru atandukanye avanye n'ibisata bitandukanye, igisata cya politiki, igisata cy'indero, igisata cy'umutekano, amagara y'abantu ndetse n'ahandi hose hatandukanye. Amakuru akabashikira ku gihe kandi ameze neza. Reka rero uyu munsi ndetse n'iminsi yose murabizi ko tubashikiriza amakuru kandi amakuru yacu aba aziye igihe, niyo mpamvu rwose ari iteka n'umunezero ntangere kubana nawe kugira yabashikirize. Reka nibutse ko utari wasenda subscribe canke se sabone bivanye n'uri mukoresha kuri YouTube, ico utegerezwa no gufyonda ko maze amakuru akajya gushikira ku gihe. Ni mu nyuma rero yo kubona notification rero mu gihe wafyonze no kukayogera. Reka rero tudatevye, reka tubagezeho impfunyapfunya amakuru yacagira yibande ko Ndayishimiye yatangaje ko amatora yohebwa maze CNDD FDD ikayobora abarundi batarinze ko yitora. Rero iyi niyo nkuru tugiye kuza tubatomorere ndetse n'ayandi yose twabateganyirije none maze ibintu birusheho kugenda neza. Ndayishimiye yatangaje ko amatora yahebwa maze CNDD FDD ikayobora abarundi batarinze kuyitora. Mu kiganiro n'umunyamakuru w'ikinyamakuru Yaga, Ndayishimiye yaranishuye ku kibazo kijanye n'amatora. Ibintu yavuze n'akamaramaza ku Burundi bugifise ibibazo bikomeye, na rero ku Burundi n'akamaramaza ku matora, ariko nibandanya gushimangira ko Uburundi bugifise ibibazo bikomeye nayo kugorora atari ejo nk'uko tuvyiteze mu myaka 14 iri imbere, nk'uko Ndayishimiye yabihenze abarundi ngo muri 2040 Uburundi buzoba bwifashe. Muri iki gice ca kabiri c'umwihwezo dusasangurira hamwe ivyo Ndayishimiye yavuze ku matora. Twifuza ko abarundi bamenya gutahura neza imvugo z'abanyepolitike kugira ngo ntibaje baragwa mu ruzi barwita ikiziba. Na bene wacu bo mu rwaruka rw'imbonerakure birasaba ko bategera ko Ndayishimiye birata we atabirata ahubwo acunganye n'ibimwungukira ku giti ciwe. Ndayishimiye yaraye aguye mu mutego w'umumenyeshamakuru atabizi. Ikiganiro cari kigeze kure mu minota ya nyuma, cari caryoshe utoraba. Ndayishimiye yishura atwengagura kumwe mu muzi yimereye ibintu byose vyaba bibi vyaba vyiza agumana akamwemwe ku munwa. Umumenyeshamakuru yaramubwiriye bukwi na bukwi amurandamuza akabazo kagufi, maze Ndayishimiye acapfa kurandamuka ataravye ko ari umutego. Ndayishimiye yagiye gutahura ko wari umutego abajijwe ikibazo gikurikira aca atahura ko yamaze gusesa agafu arabura yakwigwa. Umumenyeshamakuru wa Yaga yamuvunduriye mwijwi rituje cane mu kumubaza ati nta kuntu amatora yohebwa amahera yakoreshejwe mu gutegura amatora agakora ibikorwa vy'iterambere. Ndayishimiye yaciye asimbira hejuru n'igihababu cinshi aratamba aratarika ngo ego. Umumenyeshamakuru yaciye anyuranya utuguru arahora, maze Ndayishimiye aja ku muriri
murazi ko azi kuyavuga. Ndayishimiye anezerewe cyane yerekanye ukuntu ari hamwe Uburundi bwoheba amatora bwoca bwogorora. Aho abereye ikijuju ntiyigeze arengera ibishobisho vyiwe ngo yerekane ukugene uwurongoye igihugu yoshirwaho mw'ico gihe. Aha igimo c'ubushuhe caciye cerekana ko Ndayishimiye yariko yirya akara ko ariwe yoca arambira ku butegetsi bw'Uburundi gushika asandavye. Mu yandi majambo vyagaragaye ko Ndayishimiye afise inyota yo kuguma ku butegetsi naho azi kubihisha. Iki kibazo caraye kimufukuye arabigira kwiyoberanya. Ntiyamenya ko umumenyesha makuru yamuhenuriye mu kamasho. Ndayishimiye yarafashe umwanya ariko arasigurira umumenyesha makuru ingene ibihugu vya Afrika biteye imbere vyabanje gufata amatora. Ndayishimiye yabonye umumenyesha makuru yagumye yihoreye yibaza ivyo ariko arasigura bitonze. Ntiyamenya ko akabazo gakurikira kagira kamuhungabanye mu mutwe. Yamara umwe Ndayishimiye muzi mu mwanya nk'uburume rumara yarakebwe ko ivyo ahejeje kuvuga ari ibiterasoni aca arivuguruza. Ndayishimiye yakebwe abajijwe ikibazo gikurikira aca atahura ko yifukuye. Umumenyesha makuru yamubwiye nk'umubaza ariko akoresheje imero nyemezi ati ababivuga uko bavuga ko aba amatora y'inkinamico yopfuma ahava. Ndayishimiye yaciye akanguka yaciye avuga ati nyamba ari uko sivyo. Ndayishimiye yaciye atangura kwagiriza abavuga uko ko ari abashaka ko amatora abaye ari bo bategerezwa gutsinda. Ndayishimiye yaciye yihakana ivyo yasiguye vyose yerekana ko amatora adakenewe ahubwo atangura kwerekana ingene amatora afise akamaro kanini muri demokarasi. Iciyumviro ca Ndayishimiye co gufata amatora akwiye kukibazwa imbere y'inama nshinga mateka na nkenguzamateka. Yaba Barundi duserukirwa n'abashinga amateka bazi ico bajejwe. Ndayishimiye yorengukijwe ubutarariye mu ngoro mu kigobe kugira ngo asigurire Abarundi iyo migambi twasezereye muri 1993 iyo izananye. Ndashimiye yotegerejwe kwicara imbere y'inama nshinga amateka agasigura yitonze gushika abashinga amateka bashize amazinda. Sinzi ko yoronka ivyo ababesha iyaba koko baharanira inyungu z'Abarundi. Ndashimiye tuzi mu vyamujanye mw'ishamba akarwana n'igisirikare ca Buyoya imyaka 10 harimo ico guhabuza demokarasi ishingiye ku matora aho Abarundi bitorera ubwabo ubarongora
kuva muri 2005 iyo ntambwe yo gusezerera akajagari yarashitswe ko naho ubu dusigaye dutegurirwa amatora ameze nka komedi. Jewe sintahura ingene imitima nk'iyo Ndayishimiye izohava ikiza abarundi. Ndababwiye ko turavye nabi umwanya n'umwanya tuzokwisanga inkovu z'abarundi zatonekaye dusubire mwihumbi, kuko nayo matora dusigaye tubona umengo ni imikino y'abana yo kwinyegezanya, azohava atadusiga amarembe. Ibintu Ndayishimiye yaraye avuze mu nama nshingamateka iyo bivugwa na Emmanuel Macron canke Donald Trump, ubu igipolisi kiba carengewe n'imyiyerekano i Paris na Washington, none Bujumbura carahiye kimanuka, abarundi twuzuye ubwoba. Ariko umuntu nk'uyu murabona ko atabwoba yaragiteye, kuko ubwiwe ivyarimwo biramusoba. Daniel Geras Ndabirabe mudutumiye ko mu nama nshingamateka akamutubariza, nawe ni nka vya bindi bavuga ko isafuriya idafundikira iyindi. None Burundi buzotabarwa nande? Kumbe bwa bundi Ndayishimiye nawe arota Burundi butagiramwo amatora. Ibi bintu mware mubimwitezeko abarundi babandanya kumirwa. Rero aya makuru niyo twari tubafisiye, none dushimira abo dahema kubana natwe amakuru n'ibiganiro vya minsi yose tudahema gushikiriza kuri ndebesha kuri nayo yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV tubashikiriza amakuru atandukanye avanye n'ibisata bitandukanye, igisata cya politiki, igisata cy'indero, uburimyi, amagara y'abantu n'andi hose, maze tukabashikiriza amakuru ameze neza. Reka rero kuri we tutatanguranye tukibutse zimwe mu ngingo nkuru n'aya makuru yagize yibandako. Muri aya makuru twabariye ko Perezida Evariste Ndayishimiye yaje kuba rero yivamo, aho yaje kuba agaragaza ko adashaka ko korwa amatora, ahubwo ko yabandanya akarongora kugeza asandavye. Ibi rero birerekana ko mu Burundi ata demokrasi dufise. Rero ni bitewe nuko rero umukuru w'igihugu yaje kuba abigaragaza. Ni mu nyuma yuko umumenyesha amakuru w'ikimenyesha amakuru yaje kuba mubaza mbega burya ntabwo twareka amatora maze iyo ngengo y'imari y'amatora igakoreshwa mu iterambere. Ivyo rero vyamutaye kuba amazi bishiduka agaragaje ukuri kwiwe. Rero uko amakuru ya none yari yifase. Turabashimiye, mukomeze kugira amahoro y'Imana. Kora subscribe canke se sabone kuri Isange TV.